Yes, bakunze ba Isaac TV reka mundabire ingene abanyeshure bose abanyeshure nk'igice kinini cyane c'igisagara ca Bujumbura nk'amashure yose ya leta bose baje kumwakirana ugweze Francine Niyonsaba. My godness, ndabira vraiment, ndabira ibintu ingene bibereye ijisho mashiki. So good kabisa, urabona ko ari iteka ridasanzwe Francine Niyonsaba atewe n'igihugu cy'u Burundi. Ndabira ingene bagiye kumwakira, urabona yuko abamenyesha makuru ndetse n'amenyesha makuru ari benshi cyane bagiye kumwakirana ugweze Francine Niyonsaba. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane, ikindi kintu gikomeye cyane novuga yuko leta yacu ikoreye Francine Niyonsaba. Ibyo byose ni kugira bamwereke yuko ekabereke n'urundi gwaruka yuko nimwakorera neza igihugu ekara leta izoba shigikira. Murabibona abose mubona hatuje mu kibuga cy'indege, abose n'abanyeshure bagiye kwakira Francine Niyonsaba. Abose nagiye kwakira Francine Niyonsaba. Abose n'abanyeshure bagiye kwakira Francine Niyonsaba. So good kabisa. Kim Junior tu. Pegar fez. Ini lah betul. He's a horse. Ega n'umwe mu perezida akaba yakoze metero ibihumbi bibiri mwanya rero ndibaza ibirometero amajana 3 nawe ibirometero amajana 4 urumva ko amatara ataraboneka bwaba barabishaka kiri kimetero amajana 4 ubundi
yo kutumiza kuba nziza mu ngambwe neza Kurayo na kamera ushaka kwishira ngo mbishira rinini ana majambo tegura imodoka tugenda sawa tegura imodoka tugire kapeshe Cinzira. Agura ahantu akayira les enfants Meya Vamos tirar.
uko niko Francine Niyonsaba yakiriwe iteka ku kibuga c'indege, yakiranywe ugweze, yakiranywe iteka bidasanzwe, iteka nuvuga yuko rigiye kwandikwa mu mateka y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Reka mfate umwanya n'ukuri ndabashimira mwe mwatwikiranye, ariko kandi mbane mufite neza TV kuko kanya tubereka cortege yose ingene iza kuba kiragenda, ingene baza kuba baragenda ibintu bigende neza nayo muzikira nkuko mubona ikarato zisaba abantu bose Katagurya iyireke tugende imbere yo